Isekeza ryo kugurisha umwimbu w'ikigo Anagesa ryaritabiriwe mu ntara ya Kayanza, aho usanga imirongo kuri uyu wa mbere imbere y'ububiko buri i Gatwaro muri zone ya Kayanza. Komine ya Kayanza ikaba yashoboye kwegeranya ibiro 3,900 mw'iyimbura riheze. Abarimyi bashoreye umwimbu wabo kuri ubwo bubiko bemerewe kugura ibiro kuva kuri 20 gushika kuri 50, abasigaye bakaronka kuva ku biro 20 kumanuka. Ukudandaza ku banyagihugu umwimbu wa Anagesa birafise ico vyungura abanyagihugu bo mu Kayanza ko mu myimbu izokurikira bazoshorera muri ubwo bubiko. Ubushikiranganji bukaba bwari bumaze gutanga itegeko ry'ingene iryo gurishwa rigenda ko abashoreye umwimbu ngaho kuri ubwo bubiko bemerewe kugura ibiro 50. Vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi Ingenieur Prosper Dodico hari kuwa gatanu w'indwi iheze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ariko rero kugira abanyagihugu bashobore kuronka ivyo basigarana n'ivyo bashorera muri ubwo bubiko, barasaba leta kubafasha kubaronsa umwavu ukwiye kandi ku gihe. Ibindi bibazo vy'ikigo Anagesa bijanye n'ubushobozi bwo gushobora kubika iyo myimbu. Ivyo bikabonekera ku bigori vyabonetse vyaraboreye mu bubiko. Ivyo bikaba vyatumye umuyobozi w'ico kigo aca yirukanwa muri ayo mabanga.